burya hari haheze akanya tutayaga kuri Ubaka Nation, tutayaga ko kuri Buja City Plaza, tutayaga kuri Manirakiza Fabrice. No munsi tugiye kuyaga kuri Fabrice. Ubaka Nation isoko izokubakwa i Bujumbura ariyo Buja City Plaza. Mbere na CEO mushasha wa Ubaka Nation hariho nakandi kajambo numvise kitwa ngo ati IPO kari mu video yasohoye Fabrice kavuga ko ubundi buhingangira bwo kurondera bwo gushakisha investment mitahe amahera kugira ibintu bigende neza nako nyine turaza kukayagako kitwa IPO. So tugenda kuyaga kuri CEO mushasha aho ivy'isoko bigeze maze nako kantu ka IPO utahure bishasha. Rero ntucikwe n'iyi video ego. Ati bwa mbere na mbere hingenda gusuhuze aho utuye hose aho uherereye hose ndizera kumeze neza. Kazina bayitwa Nijimbere Diodone, karibu kwicano Diodone ndi uri mushasha n'ubagira kugira like, subscribe, comment, utari mushasha nawe n'ubagira kugira potage rungigira mugenza wawe kugira nawe nyine ashobore kumenya ukuri aho kuri kwa nta handi naha nyene. Ego no munsi tugiye kuyaga ku bintu ntari imperuce kuyaga ko maze n'ibintu byari byamajije kugenda mu gacerera pana mu gacerere mugani biriko birazamuka n'ibintu byama byakozwe mu gacerera mugani kira mwanya n'umwanya biraza biraseruka tukabiyaga ko nkuko ndavuze nkuko ndaba promisinze yuko ibintu byajya soko aho bya Fabrice aho bya Ubaka Nation turabicisha ngaha kubera n'ibintu vyiza nawe ngomba ko womenya ibiriko biraba. Ndibaza ukurikira Fabrice kuri YouTube au kuri Twitter ahantu hose nawe urashobora kumenya ibigezweho ivya none. Rero musi tugiye kuyaga ukuri kwa none kwa ntandi kuri naha nyene. Ego icambere na mbere ngoma ntangurire ko niki Ubaka Nation ifise uyundi mu CEO. Je ndibaza ubwa mbere twese twari twibaza yuko au ushobora kuba wari ubizi yuko Fabrice Manirakiza ariwe CEO and founder of Ubaka Nation. Mugani vuba batweretse yuko hari uwundi mugani n'umuntu bahora bakorana yitwa Mr. Ephraim Shimirimana ariwe mushasha n'u CEO wa Ubaka Nation. Bega ibi bihinduriki aho bizanyiki nico gituma ngomba ko abi video hanyuma ukaza kumviriza kwa kajya kantu navuze kajya topic kitwa IPO. Gusa n'ibintu vy'ivyumviro vyanje n'ukuri mugani sukuri gusa wewe gusa ngomba ko menya aka kantu gusa ka IPO. Ego bwa mbere na mbere ngaho ugiye kuri Twitter biranditse yuko turakeza cyane umuyobozi mukuru mushasha wishira hamwe Ubaka Nation Group Mr. Ephraim Shimirimana. Aho usanga ndiko ndavuga iryo zina ryiwe Ephraim Shimirimana. Turamwifurijije ubuhizi n'ubwenge bwo kuyobora iri shira hamwe ngo ribandanye rihindura ubuzima bw'abarundi mu kwiteza imbere. Ego God bless Ubaka Nation. Ego God bless Ubaka Nation ibihe vyose. CEO mushasha wa Ubaka Nation Chief Executive Officer Ubaka Nation yatowe tariki 20 zo mu kwicumi na kabiri 2024 mu 2024. Ni vyiza congratulations aho aitwaye sinzi vyumvikana yuko Manirakiza Fabrice agiye kufocusinga aho agiye gupambana ngira na irya soko. Je niko ndibaza ubu uko hariho umu CEO ajejwe Ubaka Nation Group mugani twibuka yuko Ubaka Nation niyo niri kurubaka iyo soko Buja City Plaza. Vyumvikane CEO uyu niwe najo wabijejwe none Manirakiza Fabrice nawe ajoba jejwe iki numu founder numuki mwiyo role yo kuvuga ngo ati ari mu ivyo bikorwa numuki. Ego muri One African Investment turazi yuko kari wene abijejwe kubiraba mugana nawe nyene abirabira hanze kubera hariho amantu zenya amaravo tuwe hari aba manager hakaho n'abajejwe kuraba ikigega uko nuko hari amategeko nawe nyene akurikira. Rero ingene bipanze ni ibintu
usanga bigoye gutahura mugani bitahura iki uvyumvishe. Urumva umuntu uze mu CEO mushasha ca ndakubaza none burya Fabrice nawe agiye kuba umu CEO wiki, agiye gukurikirana isoko shasha aho hari ibintu vyahindutse twe tutashobora kumenya kubera vuba nduba ngo ati ngo bazogira maze ivideo aho ibintu bigeze. Nico gituma canza kwiyi next topic ariyo ijanye na Buja City Plaza. Ubu ngo bamaze gutora aho bamaze kugira imiliyaridi 4 z'amarundi hamwe n'ibihumbi 500. Azi ibihumbi 500 ngene ari amahera menshi n'amahera menshi mugani baracakeneye abantu ba investing. Rero uri umurundi uba mu mahanga ukaba utaragira investment sinzi ico urindiriye nta shimo ufise aho bimeze gute. Ugiye kuri oneafricaninvestment.com ushobora gukwirikiza ivyo bagusaba byose kandi n'ibintu biri easy biri simple ushobora gukurikiza hanyuma ukaba nawe umunyamutahe muri One African Investment. Ikigega kiriko kirafasha akizokubaka iyo soko nshasha ya Buja City Plaza. Mugani bavuga ngo ati ngo burya ngo hariho amafezi au ibihande hande bazogenda barubakako ngo vuba mu kwa mbere. Urumva ni vuba hageze sinzi kari mu kwa mbere mu kwa kabiri mu iherezo mugani ngo vuba fezi ya mbere wosanga bashoboye kuyubaka mugani ngo ni fezi zo bikeneye amamiliyaridi 53 y'amarundi kugira ibintu bigende neza mugani ngo bizogenda neza. Nico gituma yacavuga ngo ati hari video ugiye kwiraba kuri Fabrice YouTube channel ivuganye n'ibintu ivuga ngo ati ngo burya hariho ubundi buhinga ubundi bwenke bagiye gukoresha bwo kurondera imitahe ariho camvuga ku kajambo kitwa IPO. Inge turawe IPO. Yes, initial public offering. Mugana ku kajambo naje n'ubwa mbere ndakumvise rero ndacengenda kuraba mbega ako kajambo kavuga iki. Ako kajambo na kantu ugiye kuraba amateka yako kavuga ngo ati burya IPO ni nka kugira company tuvuga ngo ati ubaka nation iri private mugani igomba kuba public, igomba kuba ku muntu wari wese ashobora gushiramwa umutahe. Urumva nkuko isoko y'Ubujumbura isoko Buja City Plaza iri public urumva umuntu arashobora gushiramwa imitahe wese. Rero iyo soko kubera iri public urumva umuntu wese arashobora gushiramwa imitahe mugani ubaka nation kubera ari private business ari private company urumva ntumenye ivyabo ntumenye vy'ama finance vy'amaheruko nuko ntushobora kugura imitahe kubera iri private mugani aka IPO na kantu kavuga ngo ati ngo ni step yo kugira private business igende muri public. Wewe nanje shobora kuguramo imitahe mugani jewe ivyo ni ivyitekerezo gusa ndifitiye ntubitware ku mutima gusa nawe ngomba ko kwiyumvira mugani byose tuzobimenya kubera bazobivuga niyo hagera byose tuzobimenya kubera n'ikintu n'imipango ubaka nation Fabrice afise vuba kutubwira kutumenyesha twebwe abanyamitahe umwene gihugu wari wese agomba ko afise ishaka yo kubona iterambere ry'u Burundi. Ego rero IPO ni initial public offering urumva gutanga muri rusange ku mugaragaro uko nuko rero sinze kari gutanga muri rusange ku mugaragaro uko nuko aho ubaka nation kigiye kuba public nibindi bintu bariko baragira kubera vyumvikane Maniril Kiza naho yo bari owner our founder urumva arafise uwundi ajejwe ubaka nation atari wene nawe akabagiye kuraba aho kujejwa ibindi bintu gasanga ni rya soko Buja City Plaza aho mu kwa mbere ngira ibikorwa bigiye gutangura hanyuma niyo IPO tuzosa tumenya icarico avyo bintu vyari ivyo. Ego vyose ndibaza bizoja ku mugaragaro. Hanyuma haro n'ikindi kintu yavuze ngo ati burya ngo batanze ubwa mbere aho baguze imitaho ubwa mbere ubu ngo barashize ahantu aho barashize mu kigega gishobora kubaha interest kugira amahera yabo abe aragira agaciro abe araduga. Urumva ku muntu yabaye uwa mbere kugira investment urumva ibintu vyako biriko biragenda neza cyane. Rero utara investinga ntutebe nturindire ufise ishimo ryo kuba umurundi ukagomba kubona uburundi butera imbere ukagomba kubona umurundi wari wese atera imbere invest oneafricaninvestment.com genda. Ego ibintu vyiza biriko biritegurwa vuba muri Ubaka Nation Group hamwe na Buja City Plaza hamwe na Fabrice Maniril Kiza.
ego ni ibintu bikomeye ni ibintu vyiza nico gituma ndavuze ibi bintu mpaka ndabishikije ngaha ibi bintu mpaka ubimenye ego kubera hari haheze akanya hari haheze imisi ibihe tutabonana tutavuga ko iki kintu ca Ubaka Nation maze naho ibikorwa vy'isoko bigeze ubaramaze kugira amaleti de zo igifaransa ntaco nzi baramaze gusanura uko nuko bariko barapanga ngene botangura phase 1 urumva barafise n'ubundi mugambi wo kutoza au kugira ngene bogira borondera amahera kubera ngo ati Fabrice n'umuhinga wo kurondeza uburyo kugira ibintu bigende neza ego ndakwibutsa yuko uri umurundi ufise ishimo tena genda kuri oneafricaninvestment.com kugira nawe ube umunyamutahe ego akavideo karaka ndakwibutsa yuko womfashe video kugira umuntu wari wese ashobore kuyibona ugire thumbs up ugire like ugire subscribe ugire share kugira mugenzi wawe nanye ashobore kumenya ukuri aho kuri kubera nta handi nahanyene ego akazi n'abanyitwa n'ijimbre Diodone tuzosubira kubona twabonana